Reka ndabaramutse nshuti bakunzi imbonesha kure BTV nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Abasanzwe bakora akazi ko gucunga ibintu n'abantu bita abasiti baridoga ko amategeko yabo atubahirizwa, nayo ngo babura amatari bose basabwa gusubira guhimiriza abo barongoye kwikingira ikiza coronavirus kubera ibiharuro byasubiye kwiyongera. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya kaje. Dasubiye kuba ikaze muri ano makuru. Abasanzwe bakora akazi ko gucunga abantu n'ibintu hano mu gisagara ca Bujumbura bita abasiti baridoga ko amategeko abagenga atubahirizwa. Ivyo bakaba babishikirije kuri uno wa kane mu gihe hahimbazwa umunsi wahariye kuvuza no gukotiriza abakozi. Inkuru ya Desire Sindihebura. Abo basanzwe bakora akazi ko gucungera abantu n'ibintu bita abasiti bemeza ko hari amategeko y'akazi ategeka ababakoresha kubavuza no kubategekaniriza kazoza atubahirijwe na gato nk'uko abivuga. Ico kintu tugifata nk'inkuru kubera yuko n'amasosiyete dufashwe nabi mu buryo bw'uko cekeye santé sécurité ku bakozi bitahukira neza. Abdul Ndayongeje arongoye ishirahamwe Rukangantare Security, rimwe muri ayo mashirahamwe ntahakana ivyo bivugwa, ariko akemeza ko biva ku masoko bahabwa amafaranga make. Hariho uduhazi tumwe abakozi kubavuza ukumenya ingene igiciro kiri ku isoko, mbe uwo mukozi yoba hemberwa amahera angana gute, mbe ivyo asaba byoba bisaba uburyo bungana gute kugira ngo bije mu ngiro. Abo basiti basaba leta kwicarira ikibazo cabo kuko atakazoza babona akazi kamaze guhera. Dusaba cyane umuvyeyi wacu leta, twongera dusaba menya kubahwa nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yamaze gushira imbere yuko agateka ka muntu ko kubahirizwa, yuko imanza zoba ziri hirya no hino zoteza kuja mu ngiro zigacibwa. Bamwe muri abo bakoresha bakaba bizeza ko bagiye gutora inyishu kuko bagiye gukorera hamwe. Uyu munsi ushitse hariko haravuka amasendika atandukanye ahagaze kubijanye n'ivyo bari kuriwe n'amategeko bitaja mu ngiro cyangwa ngo baheze babironke uko bitegekanijwe. Ivyo bikaba bishikirijwe mu gihe kuri uno wa kane ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kuvuzwa no gutegekaniriza kazoza umukozi. Desire Sindihebura arakeneye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Intumbero y'imfashanyo no gushira mu ngiro imigambi ya leta ituma ubutunzi bwiyongera. Ivyo vyavuzwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, akaba yabivuze mu gihe bari kumwe n'abafasha Burundi mu vy'ubuhinga n'ubutunzi kugira barabire hamwe ko bashize mu ngiro ivyo basezeranye n'abashikiranganje 14 kwigenekerezo rya 10 Kigarama umwaka wa 2021. Tumukurikire umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba yasubiyemo mu Kirundi na Raymond Prosper niyo nkuru. Nous rappelons que l'objectif des aides et d'appuyer des projets nationaux. Intumbero y'imfashanyo no gushira mu ngiro imigambi ya leta yihuta ituma ubutunzi bwiyongera. Harakenewe kuraba ikoreshwa ry'izo mfashanyo bigakorwa nabo vyega bose. Mwebwe dufashanya n'ibisata bitandukanye bironswa izo mfashanyo. Gihambaye mu mibonano nk'iyi no kubona kumwe ivyo dukorana imbere yuko bitangura gukorwa. Ivyo bituma ibisata vyaronse ubwo buryo vyerekana ingene bizokora mu buryo butandukanye. Tunganiriza hamwe bizofasha gutora umuti urama n'inyishu zitezwe ku rugero rungana mu gihugu cyose. Bafasoni bashinga ntahe, turakenguruka umugambi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu we yabonye ko ari ngombwa bimwe bidasanzwe ko hatunganywa gushasha ingene imfashanyo zikoreshwa. Turashima vyimva mutima utwigoro dukorwa nabo dufashanya mu kurondera no kuturonsa uburyo bw'amafaranga mu bisata bitandukanye. Kubera ivyo ibiza kuvugirwa ngaha kuza kuba kurabira hamwe intambamyi zotuma imigambi twiyemeje itaja mu ngiro, gutyo ibintu bigende uko bitegerezwa kugenda. Nukuvuga isubirwamwo neza ry'ingene imfashanyo zabo dufashanya zikora mu bisata bitandukanye. Dans la gestion des aides multiformes de nos partenaires.
Raymond Prosper Niyonkuru arakenuye Uburundi bwaronkejwe ivyuma bizofasha kwerekana ahari bigwanyisho. Nyandwi Datus yaserukiye umushikiranganje w'umutekano akaba yamenyesheje ko mu Burundi hagiriye ibigwanisho bito bito, ivyo vyuma ngo bikazobafasha cane. Tumukurikire Nyandwi Datus, umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu bintu bibangamiye umutekano mpuzamakungu no mu bintu bibangamiye iterambere ry'ibihugu n'aka karere turimwo, harimwo ikwirakwizwa ry'ibirwanisho bito bito. Iryo kwirakwizwa riba kubera ivyo birwanisho bito bito bisanzwe vyoroshe gukoreshwa kandi bikaba vyoroshe no kugugwa kubera bigurwa amahera abaciririkiye turavye ibindi ibigwanisho vya rutura amahera bigurwa. Iryo kwirakwizwa rero ry'ibirwanisho turavye n'aka karere turimwo, harabaye ingwano nyinshi muri ibi bihugu tubayemwo, hakaba hariho n'imirwi ikibandanya irwana mu gihugu kiri hambavu yacu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga yuko uko ibigwanisho bikwirakwira niko biba intambamyi y'umutekano. Muri iki gikorwa rero ibi vyuma duhejeje kugabana nibizodufasha kwegeranya urutonde ibirwanisho tuba dufise, kugira ngo tumenye neza urutonde igihugu cacu gifise rw'ibirwanisho, kugira ngo nejo niyo hatorwa ikigwanisho hariya canke kiri hariya tumenye ko ari ikigwanisho c'inkozi z'ikibi canke tumenye ko ari ikigwanisho cari gisanzwe kizwi. Ni mu buryo rero bwo kugwanya amabi aturutse ku gukoreshwa kw'ibirwanisho bitunzwe n'abadafitiye uruhusha twaronse izi mashini, zituma rero tugira urutonde rwiza ruzwi, uwo ari we wese ashobora kumenya ibirwanisho aho bigeze n'ababitunze abaribwo. Babura amatari bose basabwa gusubira guhimiriza abo barongoye kwikingira ikiza coronavirus kuko ibiharuro vy'abandura vyasubiye kwiyongera. Ivyo bivugwa na Gervain Ndirakobuca, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Tumukurikire. Ikiza COVID-19 n'ubu kigihari, ibiharuro biko biraduga, tuzitire rero tutaronekwa, umwe wese ahara kinge kugira ntidusubire mu byo twari mu mwaka wese. Abene gihugu impanuro baronka zose barazigira ko bakazikurikiza. Uno musiro ndabahamagarire mukoranye na babura amatari by'ukuri mutangurira sensibilisation murabe by'ukuri yuko za ngingo zo kwikingira ikiza COVID-19 ziriko zirakurikizwa, za nguvu zose twari twaradeploye, bya bikoresho byose twari twaradeploye kugira abantu baze barakaraba, ko mwongere mushiremwo akandi kariro kugira bijya bikoresho byose byasabwa byose ko umuntu wese ufise imangazini, ufise akabare, ufise ibikorwa byose akorera hatezwa kuba yagize, mwongere bakaburire by'ukuri kugira byongere bije mu ngiro, twirinde ko congera kugwira mu gihugu, kuko mwarabonye yuko iyo cagwiriye kidusaba inguvu nyinshi kandi kigatwara n'uburyo leta. Abarundi n'abarundikazi bakwiye kumenya imigwi y'amaraso yabo kugira ngo bibatere akaryo ko kumenya uko bakwiye kwikingira impanuka zishobora kuza kuko batazi imigwi yabo y'amaraso. Ivyo ni bimwe mu vyavuzwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe ritanga amaraso ry'aba O negative. Rafael Nyandwi. Kumenya neza imigwi y'amaraso ku Barundi aho bava bakagera niryo ryari hangiro y'uruganda rwatunganije n'ishirahamwe ya DUS risanzwe rihurikiyemo abatanga amaraso, nkuko bimenyeshwa na muganga Ferdinand Niyongabo asanzwe arongoye imbere y'amategeko iryo shirahamwe. Abarundi kazi bose bomenya imigwi y'amaraso yabo kugira ngo bibabera akaryo keza ko gukinga ingaruka mbi zishobora kuza ku muntu mu gihe atamenya umugwi w'amaraso wiwe. Ku basanzwe bibaza ko amaraso yoba agurwa canke akagurishwa, muganga Ferdinand Niyongabo yavuze ati ikigo kijejwe kwegeranya amaraso gikoresha uburyo bwishi kugira ngo gishobore kwakira amaraso y'umuntu hama kiyategure kugezaho ashobora guhabwa umugwayi ameze neza. Rero kwa muganga bishitse bakakwereka ibintu za gutunganya, so kugira ngo bakugurishe kwayo maraso ko n'uwayatanze nta mahera bamuhaye,
ariko no kugira ngo ibikoresho bakoresheje kugira ngo ategurwe kugeza aho ashikira umurwayi ameze neza bizoheze bisubirizwe ntituzahave tubura amaraso kubera ibikoresho byo kuyakira ari byo vyakenye. Nayo Anise Ndarubonye umwe mu barokose kuko yahawe amaraso yagize ico ashikiriza yongera atera nakamo kubataramenya akamaro ko gutanga amaraso. Nari ngeze ku rwego novuga yuko nari ku munota wa nyuma wo kubaho, ariko kuko iki gikorwa cyo gutanga amaraso ndiho rero noca mvuga ko akamaro ko gutanga amaraso ari ntangere, ari naco gituma umuntu wese yarakwiye gutanga amaraso kandi atari uko babanje kumutera kamo ngo aze kuyatanga. Ugo ruganda rukaba ahanini rwari rukoranije amashirahamwe y'abakenyezi kuko aribo basanzwe babangamirwa kurusha abandi n'ikibazo cyo kubura kw'amaraso. Akaba ari nayo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje bafashije kuyatorokanya hirya no hino ngo ndayabashikiriza atankomanzi. Nshimire bagenzi banje bafashije mu buhinga bw'ivyuma. Nshimire Arlette Mugisha yarahagirikiye. Nshimire namwe mwese mwariko murayakurikirana. Ndayipfuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu BTV. Murakoze naho ubutaha.